Umutekano wakajijwe ku bitaro Tanganyika Hospital. Ibi akaba ari ibitaro bigwaremwo bamwe mu basoda bo mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kandi nanone amategeko akomeye cyane akabavuye kwa Gen.PRIME NIYONGABO arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi, chef d'état major, aho n'abaganga bo muri ibi bitaro baba bahawe ubutumwa bubatera ubwoba. Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane kubiriko biravugwa mu gisata c'umutekano, intwari bereye be n'igisata ca politike. Ni mu gihe mu minsi iheze aribwo hashizwe ahabona inkuru irabana n'abagwanyi ba Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bariko bavugwa ku mabodeswa y'igisoda c'u Burundi. Iyi ikaba yaraje ari inkuru ikurikiriye avuga ko abagwanyi batari bake muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo barimo wazarendo n'abakeka ko ari aba FDLR bariko bavurirwa mu bitaro Tanganyika Hospital ishami rya Nyabugete. Muri ayo makuru twavuze ko abagwanyi bazanywe bakomerekeye mu ntambara yo muri Kongo, mbere bakazanwa n'imbonera kure wiri bashirahishize batazirakanyisha isigaye hepete ya General de Brigade. Uyu kanyisha akaba ari watwara imbonera kure zarungiswe kugwana mu bawazarendo. Ni inkuru rwose yababaje abasoda bakuru b'u Burundi. Ibintu ubu ntibiriko biragenda neza muri etat major kuko hakozwe inama giturumbuka, inama yagombaga gufatirwamwo ingingo zemerera wari wese kubuza yoba abaganga ndetse n'abandi bose bakora ku bitaro Tanganyika Hospital ko bogira amakuru batanze cyane arabana murantunge amakuru batanze cyane arabana n'abagwayi bagwariye muri ivyo bitaro. Nimuge kandi hari umwe mu ndongozi z'ibitaro na ubwiwe yari yatanze amakuru. Yari yatanze amakuru avuga ko abo bagwayi bose bagware mu bitaro Tanganyika Hospital indimi bavuga ari Lingala, Igiswahili, Igifaransa be n'Ikinyarwanda. Aba rero bavuga Ikinyarwanda bafashwe ko ari aba FDLR mu gihe avuga Kiswahili ni Lingala bo ari abakongomani. Ico gihe twanavuze ko abagwayi bose bavugwa n'ibitaro murantunge bavugwa ku mafaranga ava mu gisoda c'u Burundi. Iki nico twamenye. Ibi navyo zatangajwe n'umwe mu bakorera mu bitaro Tanganyika Hospital. Niwe yatumeneye akabanga ko abasoda ba Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bivuza ku mabodeswa y'igisoda c'u Burundi. Kuri siège ngo niho biboneka neza mode paiement ni FDNB. Ni ibintu ngo vyariko birababaza abaganga nabo bariko barabibona. Ni mu gihe kandi umwe mu basoda bagwariye muri ivyo bitaro nawe w'umurundi we avuga ko abasirikare b'u Burundi bagwariye kuri Tanganyika Hospital nabo nyene badafashwe kumwe nabo bavuye mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abasoda b'u Burundi ngo bababajwe n'ingene abagwanyi ba Kongo bafashwe neza kubarusha, aho umwe wese muri abakongomani yandikiwe amafaranga 16,000 yo gufungura ku munsi, mu gihe abarundi nabo bafungura ruko bavuye gutora ubugari bw'ibigori canke umuceri. Ikindi ngo nuko kandi abasoda b'u Burundi baguma bidoga ko bahiraniwe amezi 9 bagwaniye bari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aha akaba aribwo benshi bavuze ko umusoda w'umurundi yagowe. Umwe mu ndongozi z'igisoda yatubwiye ijambo ko FDLR naryo twogerageza rikavamwe mu vyo tutangaza. Yagize ati mwebwe mumenya gute aba FDLR? Nibwo yishuwe ko abasoda ba Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bagwanira hamwe na wazarendo na FDLR, nta gitangaje kirimo ko no mu bakomereka habamwo bose. Noneho muri abo bagwanyi harimo avuga Ikinyarwanda. Ni mu gihe mu gatondo ko kuri uyu munsi rero ibintu vyazindutse vyahinduye isura. Amategeko masha yavuye mu biro bikuru vy'igisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi yatanzwe. Umuyobozi w'ibitaro Tanganyika Hospital Dr Jean-Pascal Abayo ubwiwe niwe yazindutse atanga itangazo ko vyari yabwiwe n'abajenerali batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi bose bakorera muri chef d'état major. Umukuru wa Tanganyika w'ibitaro Tanganyika Hospital rero nibwo yasavye ababikoramo guhagarika gutanga amakuru y'abagwayi. Mbere banabwiye ko n'umutekano ushobora kongerezwa mu mugoroba w'uyu munsi.
Mu butumwa yararungikiye abakozi ba Tanganyika Hospital, Dr Jean Abayo yibutsa ko ibitaro vyakira bose bitaravye ibihugu bavamwo canke ivyumviro vyabo vya politike. Dr Abayo yibutsa ko kizira gutanga amakuru y'umugwayi, aho agira ati: kugeza uyu munsi ivyo twarabikoze neza, none ntidukwiye kudebukirwa. Niyo mpamvu nshimye kwibutsa ko kizira gutanga amakuru y'umugwayi kubera ivyo bishobora gutuma umutekano muke wiwe gutuma umutekano wiwe ubangamirwa. Ubu butumwa bukaba bwatanzwe nyuma yaho iyi nkuru yagiriye habona ko igisirikare cy'u Burundi kiriko kivuriza muri Tanganyika Hospital abagwanyi ba Republika Iharanira Rusange ya Kongo, harimwo abawazarendo n'abandi bakekwa ko ari aba FDLR bakomerekeye mu ntambara zerutse mu gihugu n'ubundi ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Mu nkuru zacu twari twababwiye ko igice kinini cy'abagwanyi cajanywe mu ishami rya Tanganyika Hospital riri Nyabugete. Hari n'abandi batari bake bari kuri siège mu Kinanira, chirurgie na reanimation. Twarabwiye kandi ingene igisoda cyategetse ko amafishe yabo bagwaye ahindurwa kugira ntibisubire kuboneka ko bavuzwa n'igisoda cy'u Burundi. Nako kandi twababwiye ko kubera kwihutagiza ico gikorwa hari amafishe bagiye gukura ko abo bagwaye ari abasoda. Turafise ivyemezo. Twanababwiye kandi imyidogo y'abasoda b'u Burundi bagwariye mu bitaro Tanganyika Hospital, bamwe mbere ugasanga baragiye barasangira ivyumba nabo bagwanyi. Abasoda b'u Burundi bakashavuzwa cyane no kubona abo bagwanyi bafashwe neza kurusha abasirikare. Aho ni mu gihe abasoda b'u Burundi bagwanira muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo bamaze amezi 9 batanahembwa. Iyi rero twe tukaba tuyifata nk'inkuru idatumbereye gutanga amakuru y'umugwayi. Hano twigeze dutanga izina ry'umugwayi n'icagwayi ku mafishe n'ivyo byose biriko, ariko ntitwashimye kubishira habona kuko ntabanga ry'umugwayi numwe inkuru zacu zashiza habona. Mugabo k'abarundi bitura Tanganyika Hospital ishami rya Nyabugete bagasanga vyuzuye abagwanyi bo muri Kongo, bakabona bicunzwe n'igisoda ku rugero rudasanzwe, ntibareka kwibaza ibibazo, ari naho baca batanga inkuru bagakenera umuco. K'igisirikare cy'u Burundi kivuza abagwanyi ba wazarendo kumbure n'aba FDLR, iyo nayo ni inkuru yari ikenewe ko igisoda gitanga ku muco, none cyasemo gufuta ivyemezo kugira kize gihakane nk'uko vyama. Kabasoda b'u Burundi bidoga ko bafashwe nabi, navyo birahambaye ko bija habona. Igisoda cyari gikwiye gusigura ingene kivuza mu buryo budasaba abasoda baco be n'abagwanyi bo muri Kongo. Igisoda kandi kirakwiriye gusigura impamvu abasoda b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo bamaze amezi 9 badahembwa. Muganga Jean Abayo aserukira ibitaro Tanganyika Hospital imbere y'amategeko nivyo ibitaro vyakira bose atagucagura, ariko kandi yotahura ko hari n'ibibazo binarengeye ibitaro bisaba ko abatwara igihugu navyo babitangira umuco kugira ngo abene igihugu bamenye baronswe ukuri gukwiye. Ni mugihe kandi mu yandi makuru hari nayo y'umusirikare ari mu gihugu ca Kongo ku magogwa bagiye barategwa na General Major Erindi Zige batazira Muzinga. Mu minsi yeze twabasangije byaranze General Major Muzinga mu ntambara abasoda b'u Burundi bamazemwo hafi imyaka 3 muri Kongo. Inyuma y'iyo nkuru abasoda benshi baranditse bavuga amagogwa Muzinga bateje. Hano tubasangiza intahe y'umwe mu basirikare bakiri muri Kongo. Icambere uti Muzinga yatuririye amafaranga y'ikibango. Hari inkuru mwatanze yerekeye Muzinga, numva nogira ico ndayivuze ko. Irya nkuru nayisomye ndahantu nicaye, kuva ndayisomye umushishito waciye utangura kunjya. Rero ndakubwiye kumabi Muzinga dukoreye ntavugwa. Ikintu kimwe nibuka cambabaje cyane kandi cyababaje n'abandi nukuntu bigeze kuduheranira ya mafaranga y'agasabuni twita ikibango. Hama hageze yuko bayaduhaca haza amadolari 100. Ico gihe ndibuka Muzinga yararahiye ararengwa yuko ata dolari 100 boduha ngo twoca tubarirwa ntidusubire gukora akazi ngo bazoyaduha mu nyuma. Buryo amafaranga twararindiriye twarabuze. Amakuru twavuye turonka nuko amafaranga yacu yoba yariko ayubakamwo inzu Igoma. Muga aho M23 hafatiye sinzi uko yagumye yibandanya kuko bashobora kuba baravugana. Burya n'ahantu henshi twagwanye twasugereje M23 hari ukuntu hacaza itegeko rya Muzinga
duhagarika intambara mbese agategeka abasuda gusubira inyuma aho umwe wese yaje ava. Ni gutyo twagiye turatakaza ahantu wasanga twagwaniye bikomeye tukanatakaza abasuda bacu. Ni Muzinga yaca dukurayo. Muzinga twarabona ko ashira imbere inyungu ziwe, ariko nubwo wewe yabikoramwe amahera nabona duhangana twese. Nkuko mwabivuze Goma yafashwe tumaze iminsi twavuyeyo. Twebwe ntitwayigwaniye ku itegeko rya Muzinga. Nguwica canke akora yandi mabi ni waduzwa ipete. Kuba Muzinga baramuhaye ipete ivyo si gitangaza. Ubu mu Burundi iwacu umuntu yica canke akora yandi mabi ni washimirwa. Sinzi ko mwibuka abahawe agashimwe ko ku munsi mukuru wa Independence bose hamwe bari batatu bara muri 6e bataillon Tafo ko ari murya mu kapiteni bahaye agashimwe umugore wiwe, abandi babiri bari muri ya kompanyi mukunda kuvuga irikirimbira ubutare bwa Gen.PRIME NIYONGABO. Batatu basigaye nibo bari muri bataillon 29 Tafo. Ikibazo canjemwo ni kijanye nico bisunze mu gutanga ubwo bushimwe. Aho turi hariho bataye maze ku rugamba igihe kinini gusumba izo zindi zose zavuyemwo abo baho bushimwe. Mbega ko abo muri iyo batayo bahereye kugwana muri Nord Kivu nta kintu bigeze bakora cotuma nabo bategwa iteka bagashimirwa. Tiduherutse kubona abasuda b'ibitangaza bakora idefili idasanzwe. Mbere mwaranavuze ko abo basuda bari babagabanije bamwe barabajabukana i Kongo, nivyo bari bajabutse. Ariko ico no kumenyesha nuko muri ya ntambara iheruka ya Minembwe na Poizero bobo mu guhunga baruhukiye mu Burundi, ariko twebwe twakubitiwe gusubira iyo twavuye kugira tuje kuhagaruza. Abo badasanzwe cari gisirikare kije hageze. Twari twiteze ko akazi kaza kuduhesha iteka nk'abarundi, ariko twaratangaye tubonye aribo buri ubwato bwa mbere bitahira. Gusa icambabaje gusumba ibindi vyose ntibije komanda batayo wabo yari yaje abazaniye. Ayo mafaranga yatasha yikoreye, ubu abana biwe nibo bariko bararya akibagira inzara yasize dufise, kandi ndazi ko nabo basoda bari kumwe bari bashonje. Erega ubundi bahora bikubita agashi bakagirira akantu ko gusubiza ingabo morali iyo baciye mu bihe nkabijya, ariko ubuhoho umengo nta cabaye. Ngwamanagira mbwire akantu abavyeyi bafise abana bazi ko bari muri Kongo. Ndazi ko benshi bahora bavugana ku matelefone, nivyakunda barasubira babavugishe bumve ko babatora. Utazotora wiwe azoca aja mu Ruyigi arondeze murantunge, azoca aja mu Ruhigi arondeze yumve ko bimeze. Burya twarabuze abasuda benshi kandi ni benshi tutatoye ibiziga vyabo. Murakoze. Burera akaba ari ubutumwa bwashizwe bwanditswe n'umusoda ari mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, aho abatwara igihugu n'igisirikare cy'u Burundi badakwiriye kubandanya bihoza imyidogo y'abasoda uko nta musoda atsinda intambara atiyumvamwo nkuko abasoda tubamenyereye kuri morale yabo. Umusoda radafise morale ku rugamba n'ubundi ntaco yoshika ko muri iyo ntambara. Kandi none tukabandanya kugabisha abo bose bo bategetsi bakora ikibi kibishe bagikorera abana b'u Burundi babeme kwigura igihugu, ariko ikaboneka ko babiguze igihugu mu nyungu z'izo ndongozi, ari navyo bitera agashava abasuda bari muri Kongo cane gushika naho benshi bavuga ko batitawe ko n'abasoda murantunge batitawe ko n'indongozi z'igihugu. Muyandi makuru kandi ariko aravugwa mu gisata c'intwari bereye, abakozi ba leta bashasha bamaze igihe kinini bataratangura guhembwa bagasaba agashara kabo. Bamwe bati mbega nindazofasha abakozi kugira ngo batangure kuronka agashara nk'abandi. Ese ubushikiranganje bubijejwe buri hehe? Abakozi ba leta bagizwe cyane n'abigisha baronkejwe akazi mu kwezi kwa Munyonyo uyu mwaka uheze. Kuva bashitse ku kazi baratunganije ivyo basabwa vyose bizotuma bahembwa nkuko bisanzwe biri. Ivyo basabwa rero barabishikanye mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, ariko rero bagumye barindiriye ko botangura kuronswa gashara amaso ahera mu kirere. Gushika ubu abo bakozi ntibagira ayo bacira nayo bamira, kuko atani icizere bafise cyo guhabwa ako gashahara vuba, bivanye nuko bagize ngo barabajije aho muri ubwo bushikiranganje bubijejwe atanyishu itomoye bigira bahabwa, aho bagira bati turasaba mutuvugire kuko ivyacu birenze ukwemera. Kuva tugiye ku buzi mu mpera z'umwaka weze twaratanze dossier zacu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi niyo zijyamye, byaranze ko duhembwa.
ubajije umengo nta nahuzwi ugaca rero hitamwo kwinumira. Abakozi barasaba bashimitse ko bofashwa bakaronswa umushahara kuko bari mu buzima bubi n'imiryango yabo, ubona ko bari bagumye bihanganye bakabandanya batonze ku kazi. Si ivyo gusa kandi kuko ari indi nkuru yafashwe nk'akamaramaza, abanyagihugu bose bategetswe gutonana ibivomerezo vyo kuvomera amavoka. Bamwe bati twabuze ducira nayo tumira, dusabwa gutondana amabido y'amazi tugiye kuvomera amavoka. Nta mugabo, nta mugore, nta mwana, twese nta kwinyagaza turarushe. Ivyo ni biri mu myidogo idasanzwe y'abanyagihugu bo muri zone Tangara, komine Tangara, intara ya Butanyerera, bategekwa n'ababarongoye kuzindukana ibivomerezo vyuzuye amazi. Ngo biragoye gutahura ko ari ukuri, ariko amasanamu tubona yerekana abanyagihugu bose muri iyo zone bafise ibivomerezo ahanini bigizwe n'amabido vyuzuye amazi bagiye kuvomera amavoka muri iyo zone. Nkuko bishikirizwa nabo banyagihugu mu kababaro kenshi, umukuru w'iyo zone ndiho kubwa Theophile n'urongoye umugambwe Nzosaba Umukiza Desire baheruka gutanga itegeko ko abanyagihugu bose atawuvuyemwo bategerezwa kuzindukana ibivomerezo kugira baje kuvomera amavoka atewe ku mabarabara muri iyo zone. Utagiye acibwa amande. Abagabo n'abakenyezi bategerezwa gutonda buri wa mbere n'abana ku wa gatatu. Ikigeretse ko ubu nta munyagihugu agendesha ipikipiki canke ikinga yemerewe kurengana adatanze amafaranga y'ibido y'amazi. Abo banyagihugu naho batagira uko bari buvyamirize babifata nko gonyanga uburenganzira bwabo mu kudatahura na gato ukuntu bategekwa kuja muri ivyo bikorwa byo kuvomera amavoka mu gihe baba bafise izindi ndinganizo mu miryango yabo, bakabona ko bafashwe nk'abacakara, ariyo mpamvu bavyamiriza bagasaba ko vyohagarara. Kubwabo banyagihugu bakabona ko nimba ari amavoka yatewe na zone canke komine ariyo yategerezwa kumenya uburyo iyavomera, ariko kandi idategetse abanyagihugu mu guhungabanya imirimo yabo. Ibi natwe turavyemiriza cane kuko biri mu bihonyanga hagati y'akazira muntu mu bijanye n'umwidegemvyo no kwitunganiriza imirimo. Abategetsi ngo bakwiye kumenya ko gutegeka umunyagihugu guhagarika imirimo yo binyuranye cane n'amategeko agenga kiremwa muntu, baheze kandi bareke gutegeka abanyagihugu kuja kuvomera amavuka ku nguvu, kuko nimba ari umugambi wa leta wategerezwa kuba warizwe neza ukuntu uzoja mu ngiro udahungabanije agateka ku munyagihugu ndetse n'imirimo ye. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza sangiza no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Iyo biba biriko biravugwa muri politike agataya kazira muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino mu gihugu. Numpuza TV rero Imana ibahezageye mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora, amakuru yacu yo arabandanya.